abarongozi bafata minenegwe, bagafata minenegwe ibyaha bikorerwa mu mashengero yabo, bagafata minenegwe iterambere ry'isi riganisha kurimbuka, naho bagiye kuyoborera abandi kuri Kristo ariko ntibazobigira bagira Kanani. Ko benshi cyane muri kino gihe barabigundiriye cyane, mbere bigeze n'igihe ibyitwa iby'Imana byirengagizwa kugira ngo abantu baronke amafaranga menshi. Ibyo biri hose, abantu barahebye iby'Imana, byarakamutse cyane muri bo, aho bagiye kumera nka Petero na bagenzi biwe, bikangure amazi yarenze inkombe, bifuke kandi bwakeye. Ubugome n'ibikorwa bibi bya benshi mw'ishengero bigiye kugaragara. Tuzotangazwa no kubona abarindi rurangiranwa, tuzotangazwa no kubona abasiguzi rurangiranwa, tuzotangazwa no kubona abazazwa shengero twari twizeye bariko berekana ububi tutabazigako. Turabaramukije ubwira kandi bashiki bacu na bene wacu, baha ikaze ku yindi ncuro hano ku rubuga rwacu rwa EP3. No munsi mu nzu y'ibiganiro byacu twongeye kugurura ikindi cumba c'ubutumwa bwiza n'ubuhanuzi, aho tukibandanya rwa rukurikirane rwacu rw'ivyigwa byitiriwe ngo mbega ibimenyetso bye bitubwira iki, nimurabe buragorovye twegereje mu rugo. Mbere yuko tubandanya, reka manze ndarikire umuntu wese ashitse hano ku rubuga rwacu inshuro ya mbere kugira ngo asubire inyuma arebe ivyigwa twatanguriye kuko ari ibyigwa by'urukurikirane byabaye mugora gutahura aho tugeze, ariko tumwinginge ngo asubire inyuma abane natwe mu byigwa turangirije inyuma. Imbere yuko tubandanya, reka tubinginge ngo twongere duce bugufi imbere y'umwigisha wacu mukuru, twiragize Imana. Dusenge. Turagushimiye Data twese wo mw'ijuru, Imana dukunda, mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo, izina ryawe ririhabwe icubahiro. Twongeye gushika mu kandi kanya ko kwigira hamwe ijambo ryawe ryiza, turakwinginze ngo utuyobore ku yindi ncuro, utwemerere utwugururire igitabo c'amateka, maze utwereke ibyishije muri co, imitima yacu ikire, ibyaha byacu birandugwe, hama twongere twame imbuto nshasha zo kwizera, dutanga urugendo rushasha rwo kwizera kuherezo ry'ibihe uzogarutse uvuye ku bicuje utarakoze neza, arizo tubemwo twe nabo twabwira ubutumwa bwiza, arizo tugusanganire. Ni mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisavyemo, amen, amen. Bavukanyi n'abashiki bacu, dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru, kandi dusangiye amahirwe yo kuzora ku bwami bw'Imana. Ndongeye kubaramutsa biciye mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri nezejwe no kongera kubakira muri kino gice gira gatatu c'urukurikirane rw'ivyigwa byacu bitubaza ngo mbega ibimenyetso by'ibihe bitubwira iki. Nta kindi bimenyetso by'ibihe vyotubwira uretse inkuru nziza ku bagenzi barushe kandi bananiwe, abagenzi bamaze igihe kirekire cane mu bugaragwa butagira ivyizigiro, ariko n'inkuru y'umunezero, itangazo ritanga amahoro kuri abo bose barambiwe no kwa mw'isi. Itangazo ku bana b'Imana rivuga ngo nimurabe buragorovye twegereje mu rugo. Ibimenyetso birerekana ko bugorovye, kandi mu by'ukuri nta nkeka abana b'Imana bagiye gutaha twegereje mu rugo. Imana nihabwe icubahiro cane. Muri kino cigwa ruhagaze cane mu isomo riri mw'itanguriro igice ca 11, aho twarebeye hamwe ibijanye n'ukungene Imana yoberanije indimi z'abantu. Twarabonye ko abo bantu Imana yoberanije indimi bari abana bakomoka mu ruvyaro rwa Nowa. Abo bana bari barahawe amahirwe yo kuvukira ku mugororotsi, bavukiye mu muntu Imana yitegereje mu myaka yari imaze kurangira, ikavuga ngo mu by'ukuri Nowa anezereza umutima wanje. Nowa yari umuntu akunda Imana, yari umuntu yubaha Imana mw'isi y'abanyabyaha. Nowa abandanya ari umugororotsi. Imana nihabwe icubahiro. Aba bantu rero tumaze iminsi turiko tuvugira hamwe baboneka no mw'itanguriro igice ca 11, aho Bibiliya yerekana ko bari basigaye bakubaka umunara w'i Babeli. Twarabonye ko uwo munara bagomba kubaka byari ukwirondera ubugororotsi bw'umuntu bwabo. Mu by'ukuri bari bipfuza kwironkera izina rya rurangiranwa, bakamamara cane. Aho niho Satani yashingiye mu kubaka amateka yose y'isi, kandi igitabo ca Daniyeli n'Ivyeshe Yohana byose bifise inkomoko kuri uwo munara w'i Babeli. Aho i Babeli niyo nkomoko y'ibintu byose tugiye kuganirira hamwe, ni nayo nkomoko y'ikorosi rya mbere Satani yateguye, akaritegura mu myaka ya kera cane kugira ngo rishobore gutsinda mbere n'intore z'Imana n'ibyashoboka. Imana nitugwanire cane. None rero twarabonye ko urwo rubyaro
Imana yasanzaje yarusanzarije mu migabane itandukanye, aho twabonye ko mu gusanzara kwabo ari naho n'urubyaro rwa Yakobo rwabonekeye, abamaze igihe kinini cyane mu bata bakoreshwa uburetwa muri Egiputa, nuko Imana ikabagoboka kandi ikabibuka ikabarungikira Mose akagenda akabakura muri Egiputa. Twarize amateka y'urugendo rwabo, twarabonye uburyo urugendo rwabo rwari rutoya, ariko kubera ko imitima yabo ari idadaraye kandi bakaba bari abantu batumvira, Abisirayeli bazengurukijwe mu bugaragwa. Imana yari yifuza kongera kubigisha, yari yifuza kongera kubatoza, yari yifuza kongera kubigisha Imana icarico. Bamara imyaka 40 atari ubugombe bw'Imana, ariko kubera ko batigeze bumvira ijwi ry'Imana bahabwa ico kiringo kugira ngo birimbure bongere bigishwe. Abakuze bose bari bavuye muri Egiputa barimbukira mu bugaragwa, havuka urunganwe rushasha rwigishwa n'Imana bundi busha. Imana nitugwanire cane. Twarabonye ko igihe bari ku rugabano bitegura kwambuka ku nshuro ya mbere, Satani yabateje igeragezo c'ubusambanyi, abateza igeragezo c'akaboregwe ndetse no gusenga ibigirwamana. Ivyo byatumye Isirayeli yibura amahirwe ya mbere yo kwambuka. Ngubwo buryo no muri kino gihe cacu Satani ariko atera abizera benshi ukwibagira urugendo turimo, bakisanga bariko basubira inyuma kandi mu buryo badatahura. Imana nitugwanire cane. None rero ubu tugeze mu kiringo aho tugiye kurabira hamwe ibyashikiye Abisirayeli imbere yuko bambuka Yorodani ngo binjire iwabo. Mose nk'uwari umuyobozi w'urugendo rw'Abisirayeli yari amaze imyaka 40 abayoboye, ariko ntiyagiriwe amahirwe yo kugera i Kanani. Imana yamudugije umusozi iramwereka igihugu c'i Kanani, ariko imubwira ko atazigera acinjiramwo. Nguko uko abarongozi bafata minenegwe, bagafata minenegwe ibyaha bikorerwa mu mashengero yabo, bagafata minenegwe iterambere ry'isi riganisha kurimbuka, naho bagiye kuyoborera abandi kuri Kristo, ariko ntazobigira bagera i Kanani. Imana nitugwanire cane. Byabaye ngombwa ko Aroni asubirira Mose kugira ngo ayobore urwo rugendo. Bageze igihe binjira mu gihugu c'i Kanani, Aroni yahagaze mu ikoraniro ry'Abisirayeli arababwira ngo bagabo bene data nimwitegure tugiye kwambuka. Abereka uruzi Yorodani rwari imbere yabo, mugabo kandi abereka igihugu c'i Kanani cari hakurya y'urwo ruzi. Mu by'ukuri twovuga ngo muri ico kiringo Abisirayeli bari ameze nk'ariko harimba indirimbo ivuga ngo mpagaze ku nkengera ya Yorodani nubura amaso mbona igihugu ciza c'i Kanani aho ivyanje biri. Ese abizera muri kino gihe Imana yoduha amaso yacu akuguka tukabona ibyiza by'i Kanani, vyo tubashisha kwibagira isi tugatandukana nayo, maze tukagundira Imana tukayegera, nuko tugakizwa. Imana nidufashe cane. Aroni yereka Abisirayeli Yorodani ababwira ngo iyi niyo nzira yonyene ishoboka ngo twegukire igihugu. Muri ico kiringo ubutumwa bwiza bwavuye ku Mana. Imana ibwira Aroni ngo Abisirayeli nibitegure kwambuka. Mu by'ukuri Yorodani rwari uruzi runini cane, muri ico kiringo rwari ruteye ubwoba. Yorodani mu kiringo Abisirayeli bari bitegura kugwambuka rwari rwuzuye, rwarekura ibintu biteye ubwoba, imisozi rwari rwagiye rusitagura, ibiti rwari rwagiye rusitagura, ukiyongera ko n'abantu rwari rwagiye rutwara. Ivyo byose byari imbere y'Abisirayeli. Cari ikigaragazo gikomeye cane kuri bo kwambuka uruzi nk'ubwo rutagira ikiraro kandi rutagira ubwato, ariko Imana ibabwira ngo aha niho mugomba guca ngo mwegukire igihugu canyu c'i Kanani. Ntivyari ivyo byonyene, kubera ko imbere yabo hari igisagara gikomeye cane ca Yeriko. Cari igisagara cikomeje mu buryo bw'ibigwanishwa, kandi cari igisagara cubakishije inkuta zirezire cane. Mu by'ukuri ku Bisirayeli cari ikigeragezo, kuko niyo bari kwambuka Yorodani gusimbuka igisirikare c'i Yeriko byari bigoye cane. Ariko Imana irababwira ngo nimushire ubwoba, nimureme mwambuke mujabuke mwegukire igihugu canyu. Imana yasabye ko imbere habanza hakagenda isanduku y'isezerano ireruwe n'abaherezi. Iyo sanduku y'isezerano yagomba kugenda imbere y'Abisirayeli ngo ibabere ikimenyetso c'uko kw'Imana muri bo, cari ikimenyetso cyo kuremeshwa kwabo. Ntabwo bagomba kugira ubwoba kuko Imana ari kumwe nabo. Yabagiye imbere kugira ngo bayihoze kwa maso, kandi ibyo yakora byose bame bayizirikana. Isanduku y'isezerano yari irimwo ibintu nyamukuru kandi by'ingirakamaro bagomba kuzirikana. Yari irimo urwabya rwa manu, ikamwo kandi inkoni ya Aroni, ikamwo ibyagezwe 10 nk'ibintu bitatu by'ingenzi
bagomba kuzirikana no gufata nka nkama kugira ngo bazabone gushikira amahoro. Imana nihabwe icubahiro cane. Twebwe nk'abizera natwe turi ku rugabano rw'i Kanani, imbere yacu agomba kuja Kristo, agomba kutubera umuyobozi akaba aratuyobora. Bizodushoboza gushira ubwoba, bizodushoboza gushira amanga no kugendana n'Imana twicishije bugufi, kandi ibyo nitwabikora nta kabuza urugendo rwacu ruzorangira amahoro kandi tuzogera i Kanani. Imana nidufashe cane. Imana yategetse ko inyuma y'isanduku y'isezerano hakurikira imigwi y'abaririmbyi baririmba indirimbo zo kuremesha. Bagomba kuja ku Yorodani baririmba, bagomba gutazira Imana, bagomba kuyikora banezerewe nk'uko Imana yari yarabigeze. Abana ba Isirayeli bagomba kwigishwa kuririmba indirimbo zivanze n'ubugororotsi. Ntabwo zagomba kuba indirimbo zifatiye kw'irari ry'isi, zagomba kuba ari indirimbo zishira hejuru Imana. Bakamarimba bahimbaza ibitangaza n'ibikorwa Imana yakoze, bakibukanya amakuru yaranze urugendo rwabo. Mbega indirimbo zasamiraniye muri ico kiyaya igihe abana ba Isirayeli bitegura kwambuka urwo ruzi Yorodani. Bari bishimye kandi banezerewe, buri muririmbyi wese aririmba mwijwi ryiwe kandi akarimba anezerewe. Imana nihabwe icubahiro cane. Igihe co kwambuka Yorodani kiragera. Yorodani rwongereza inguvu, rutangura kurekura ibiziga by'abantu bishwe n'inzuzi. Abantu bafise ubwoba baragize ubwoba, ariko Imana irabwira ngo bandanye mukomere mujabuke. Abareruye isanduku babwiye gutera intambuko, binjira mu ruzi Yorodani, batangura gutambuka. Yorodani rwari rwuzuye, amazi atangura kuduga agiye kubarengera. Imana ikora igitangaza, Yorodani rurahagarara, abana b'Imana bajabukira humutse. Imana nihabwe icubahiro cane. Babukanyi, mu by'ukuri ku Mana nta kidakunda. Ku Bisirayeli babona ko kwambuka urwo ruzi Yorodani ari ikintu kidashoboka, ariko Imana yarabikoze, baragwambuka kandi bajabuka amahoro. Ego bari barajabutse inyanja itukura ari kumwe na Mose, kuko igihe Mose yamanika inkoni yiwe hejuru y'ico kiyaga, Imana yaciye inzira mu buryo bw'igitangaza. Mugabo byose byabaye bakiri hakurya y'ikiyaga. Igihe rero basabwa kwambuka Yorodani byari bitandukanye, kuko Imana yabasabye ko abanza gushiramo ibirenge byabo, bakabanza bakagaragaza ukwizera gushimitse kandi guhamye muri yo. Nibwo buryo muri ino misi irangiza amateka y'isi, Imana yipfuza ukwizera kwizigira n'ibitaraba. Tukizera ko vuba gatoya naho isi yacu iruhije, naho ubuzima butera bugora, naho ibyaha bitera bigwira, ko Imana yiteguye gutabara ikatujana iwacu. Imana nihabwe icubahiro cane. Bamaze kwambuka Yorodani bageze hakurya, ntabwo urugamba rwari rurangiye. Bagomba kwitegurira kugwana kugira ngo bigarurire igisagara ca mbere cakurya Yorodani, arico gisagara citwa Yeriko. Nshuti bavandimwe, Yeriko yari isanzwe ari igisagara kirimo abantu benshi cane, mugabo kandi nico gisagara cari kirimo Rahabu maraya, uwari yatoranijwe n'Imana atari uko agororotse, ariko kubera ko arasa umutima uciye bugufi, umutima utinya Imana, Imana iramutoranya imugira rimwe mu mashiga yafashije Abisirayeli mu kugira ngo batsinde kino gisagara ca Yeriko. Rahabu araheza ahagararira Imana mu bihe bigoye, yategerezwa kwicwa, yari kugirirwa nabi igihe yari kumenyekana, ariko bwo kwizera Rahabu arebera kure cane ikirenge ibindi kubaciza. Abona Imana y'ubushobozi mu Bisirayeli, abona Imana itabara mu Bisirayeli, abona Imana ikiza mu Bisirayeli, arizera, atanga akaryo k'isozwa ry'ubuhanuzi. Imana nihabwe icubahiro cane. None rero Yeriko iri imbere y'Abisirayeli, nta bigwanisha biteye imbere bari bafise, nta gisirikare catojwe bari bafise, nta ngazi zo kuririra ko bari bafise, ariko ico bari bafise gusa kiregeye ikindi ni ushobora byose ari we Kristo. Yari abahagaze imbere abayoboye nk'umugabisha mukuru w'ingabo zabo, aho yababwiye ngo nimwitegure, mutegure ibyo kuvuza byanyu, mutangure kubivuza. Bazunguruka inshuro zitandatu mu minsi itandatu nyene, nuko ku nshuro igirindwi Imana ibabwira gutera kamo, Yeriko irarinduka. Imana nihabwe icubahiro cane.
by'umwihariko wari umwanya w'umunezero ku Bisirayeli bagize ibihe byiza byo kwishimira kubona intsinzi yabo ya mbere binjiye i Kanani. Bari banezerewe bishimye, ariko biritwereka mu gitabo cya Yosuwa igice c'indwi inkuru ibabaje yitayemo y'umugabo yitwa Akani. Uwo Akani yakoze icaha cakwega ihanga ryose ry'Abisirayeli. Intsinzi bagiriye mu gisagara ca Yeriko yari yagiranye umwanya mutoya igihe batsindwa mu gisagara ca Hayi. Bivuye ku caha ca Akani yakwegeye umuryango wose w'Abisirayeli akaga. Imana nitugwanire cane. Mbega ukuntu umuntu umwe wenyene ashobora gukwegera ishengero ryose. Mbega ukuntu icaha ca Akani cagize ingaruka ku mateka y'urugendo rw'abana ba Isirayeli. Akani yari yabanye igihe kinini n'Abisirayeli, yarazi ivy'Imana bizera ikunda n'ivyo yanka. Mugabo Akani ntiyigeze yemerera Imana ngo iganze umutima wiwe. Amaze kubona ibyavuye mu ntambara arabyipfuza, nuko arabinyaga arabyiba aja kwibika. Imana nitugwanire cane. Inkuru z'ahantu hameze nka Akani ziragwiriye cane muri Bibiliya. Muri Bibiliya turabona inkuru y'abantu bagiye bagira amahirwe yo kubana n'Imana, ariko urugendo rw'ubuzima bwabo rukarangirira mu byaha. Turabona inkuru ya Yuda wagendanye na Yesu imyaka 3 n'amezi 6, ariko Yuda nawe yagendanye na Yesu ntiyigeze ahinduka. Ku isaha nyuma y'urugendo rwa Kristo, Yuda aramugurishije. Amaze kumugurisha, Yuda aja kwiyahura. Amaze kwiyahura abatakaje amahirwe y'urugendo rwe yo kuzogera mu bwami bw'Imana. Amateka ya Yuda arangira nabi kandi yari yaratoranijwe. Imana nidufashe cane. Bene data, kuba waramenye Yesu byonyene ntabwo bihagije. Ntabwo bihagije kuba warabatijwe mu ishengero. Ntabwo bihagije kuba utonda kenshi mu ngoro y'Imana. Kuko na Yuda yitabiriye amakoraniro menshi ya Yesu. Ibikorane byinshi Yesu yagiye akora benshi bagakizwa, Yuda yarahari. Mbere no mu babatije abandi Yuda yarimwo. Ariko Yuda urugendo rwe rurangira nabi, kandi yari yarahamagawe, yari yaramenye Yesu, yari yarabanye nawe, ararana nawe, ariko ntibyabujije ko Yuda adahinduka atahana kurimbuka. Bitandukanye n'umugenzi we inshuti we Petero wari yatanguye nabi. Petero arasuzugurwa, yakomoka mu gisagara c'i Galilaya, igisagara cagawa mu Bisirayeli. Ariko Petero amaze kumenyana na Yesu yagize ishaka n'umuhati byo guhindura imico yiwe. Petero yaremeye yisuka ku birenge bya Yesu, ntiyigeze yihisha, ntiyigeze yiyorobeka. Ari ukuvuga nabi yarabyerekanye, ari ubuhambazi yarabyerekanye. Ibyo byatumye no kwereza ry'urugendo rw'ubuzima rwa Petero asinzirana ibyizigiro byo kuzosanganira Kristo ahazogarukira ku bicu. Imana ntihabwe icubahiro cane. Mbega none nabizera bangahe bafise umutima nk'uwo Petero yarafise? Nabizera bangahe basuka ibyabo ku birenge bya Yesu? Nabizera bangahe batandukana n'ikibi bakamatana n'ibyiza? Abizera benshi muri kino gihe tumeze nka Mariko. Ubu Mariko ni umwe mu ntumwa 12 za Yesu wagiriwe amahirwe no kubana na Yesu. Mugabo kandi Bibiliya ikamuvuga ko inkuru idasanzwe kandi babaje imeze nk'uko abizera benshi muri kino gihe tumeze. Ni inkuru iboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice ca 14 umurongo wa 52. Niho tubona inkuru y'uno musore. Mu by'ukuri Mariko yarahari igihe Yesu yagwana n'agahinda gakabije yagiriye mu gashamba y'Getsemani, igihe yatoranya Petero kugira ngo abe kumwe nawe igihe ari mu isengesho. Mariko yarahari. Abigishwa bose baragiye barasinzira igihe Kristo yari abakeneye ngo abane maso nawe. Itiro ryarabafashe barahunyiza. Yesu ahamagara Petero, Yakobo na Yohana nk'abigishwa yari yizeye. Yarazi ko aza kubana nawe muri ako kanya, ariko nabo ibihetangwa 3 byose aza asanga basinziriye. Nuko amaze gusanga basinziriye arabwira ngo nimwisinzirire. Igitangaje, amaze kwemerera ko bosinzira barikanguye. Bamaze kwikangura
bikanguye basanga bacerewe kubera ko igitero cari kiyobowe na Yuda cari kimaze gushika baje gufata Yesu. Bene data, turi mu gihe co gukanguka kugira ngo twirinde gusinzira kuko iminsi ari mibi, ariko igitigiri nyamwinshi c'abizera turasinziriye. Yesu akeneye ko tuba maso kubera ko igitero c'abagura kiri hafi. Mugabo twebwe uko byagendeye Petero na bagenzi biwe turasinziriye cane. Mbega ukuntu benshi bagiye gukanguka kandi igihe co gukanguka cararangiye. Tubwirwa ko iherezo ry'ibihe riri hafi, tubwirwa guheba iby'isi ngo dukurikire Kristo hakiri kare, ariko benshi cane muri kino gihe barabigundiriye cane, mbere bigeze n'igihe ivyitwa ivy'Imana vyirengagizwa kugira ngo abantu baronke amafaranga menshi. Isabato nk'umunsi mweranda w'Imana urirengagiza kugira ngo turengere inyungu zacu. Muri kino gihe ijuru idusaba gutandukana n'isi, tukirinda kurutisha Imana ivy'isi. Mugabo benshi cane muri kino gihe barabigundiriye, ntabwo bacitera amakoraniro y'ishengero. Amakorale menshi yarasuye inyuma, amashengero menshi yaratakaje abizera. Imyidogo mvikana henshi ngo bino shengero ryacu ryahora riteye imbere, baritabira amasengesho ariko ntibakiza. Ibyo biri hose, abantu barahevye ivy'Imana, byarakamutse cane muri bo. Cari igihe co kwegera Imana, cari igihe co gusenga kurenza uko byakabaye. Mugabo benshi muri twebwe barasinziriye, aho bagiye kumera nka Petero na bagenzi biwe, bikangure amazi yarenze inkombe, bifuke kandi bwakeye, nuko amahirwe y'ubwami bw'Imana batakaze. Imana nitugwanire cane. Ico gitero kimaze kuza kije gufata Yesu, nta numwe yarazi ko Petero agendana inkota. Mugabo arayisokoroye, amaze kwikangura akabona ico gitero yasokoroye inkota, baratangara barumigwa. Nibwo buryo muri kino gihe kirangiza amateka y'isi, ubugome n'ibikorwa bibi bya benshi mw'ishengero bigiye kugaragara. Tuzotangazwa no kubona abarindi rurangiranwa, tuzotangazwa no kubona abasiguzi rurangiranwa, tuzotangazwa no kubona abadazwa shengero twari twizeye bariko berekana ububi tutabazigako. Nk'uko Petero yari umwigishwa atarazwi hagenda ni mu gita, benshi muri twebwe bazogaragara, nuko duze tubone ko twabiringira inyuma ariko batamenye Kristo. Reka tuvuge rero kuri uno musore Mariko, yarasinziriye. Igihe ibi byose byaba yararyamye, amaze kwikangura, ikintu ca mbere yabonye avuye mw'itiro, yabonye amaraso y'umusirikare Petero yaramaze guca ugutwi. Ntabwo yarazi ibyabaye, ntiyarazi inkuru uko yagenze. Uno musore Bibiliya yerekana ngo yarahagurutse ata ibyambagwa byiwe, nako nta n'ibyari yararanye, yari yaraye aramenya yifutse ishuka yonyene. Amaze kubyuka akabona ibyo, yataye ishuka yiwe yiruka ari gusa ava ku birenge bya Yesu. Imana nitugwanire cane. Ngubwo buryo abizera benshi bamaze kumenya ko baguye mu caha, bamaze kumenya ko barangaye Satani akabinjirana, bamaze kumenya ko ibikono byo mu muryango bitagikorwa, bamaze kumenya ko barutishije ubutunzi bwabo Kristo, ntibihutira kwihana ngo bava ku birenge bya Yesu bakiruka bakamuhunga. Ikirenze kuri ibyo, biruka bagenda menya. Mbega iherezo ry'abo bantu rizobiriye? Nta rindi uretse kurimbuka. Imana nitugwanire cane. Imburi kuri twebwe, Imana iduhamagarira ngo nimuze kuri jewe, mungureke impuzu zo kwambara, muvuge isoni z'ubwambure bwanyu. Imana yifuza ko twigura ko ubugororotsi butangwa na Kristo, tukezwa kandi tugahinduka. Ivyo bizodushoboza guhagarara dushikamye mu rugamba rutugeramiye, maze tunyuze mu ruganda rw'Imana, dusohoke turi zahabu nziza yakuwe kw'inkamba. Akaryo ndabasabira, nanjye nisabira, biciye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mbere yuko turangiza, mu nkundire twongere tubabwire ko tuzondana n'ikindi gice gira kane, aho tukibandanya ikigwa cacu kivuga ngo mbega ibimenyetso by'ibihe bitubwira iki. Nimurabe buragorovye twegereje mu rugo. Mu gice ca kane tuzokwinjira mu buhanuzi bwa Daniyeli n'ivyeshuro Yohana, tubisanishe n'amateka ya Bibiliya, duheze tubonemwo ibijanye n'imitego n'ibigeragezo Satani atega abizera, ariko tugira ivyizigiro ko mu izina rya Yesu nitwamenya tuzobisimba
tugasimbuka tukabirenga. Imana nibifashe cane. Mu mpundire mu kurangiza twiragiza Imana. Turagushimiye data twese wo mwijuru ko yakudukunda, mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Wakoze kubabanye natwe muri kano kanya kose tumaze twiga ijambo ryawe. Turakwinginze ngo uhezagire ababanye natwe, uhezagire ibikorwa byabo, uhezagire urugendo rwabo rwo kwizera. Birashoboka ko bakamaze igihe kirekire bari mu ntambara yo kugwana n'icaha kibizingirako. Turabasengeye ngo bashoboze kwihana by'ukuri, ubaye kumumenya, uturinde imico nk'iy'Akani, maze utwambike ishusho nshasha y'ubugororotsi, utwambike imyambaro ifuka isoni z'ubwambure bwacu. Turasengeye amashengero atera asubira inyuma mu izina rya Yesu ngo yakomeze. Turasengeye amakorari asambuka mu buryo buboneka no mu buryo butaboneka. Turakwingize ngo ngongere wubake bushasha imitima yacu, utwemerere hozogarukira ku bicu twebwe n'abatwumviriza tugusanganire, mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisabyemo. Amen. Amen.